Rino shure twatanguye abanyeshure biga bataha. Muga duca turimva tuti kugira ngo habe ubumenyi bw'akanovera turondere uburaro. Mu misi yeze twarabonye mu butumwa bashaka kubaca intege. Bega mwashatse kubaha ubutumwa bwahe? Tuvuge ko ibi bikorwa turiko turabona ngaha nivyo turiko turabona haba mu bijanye n'amagara y'abantu. Arivyo mwashatse gutanga ko ubutumwa ko mutaga ata numwe azobaca intege. Jene gano ngenda babwire bajya ahanye. Nimbura kimaze badafise ico yumariye. Nta muntu afise ico akora. Aza kuraba ico umuntu yambaye. Iyo ufise umutwe wiyumvira vy'iterambere, wiyumvira igikorwa cawe gusa nta wundi muntu akora zishinga. None gaye, nka wewe noraba nkino saha. Yego. Haca mfata umwanya ngo ngiye kuraba ngo ikiguzi cayo. Umva mbafise ibindi bintu nkora. Ntufise ibiguhanze? Ha. Burya n'uburaro bw'abahungu. Aya ma etage yose hazorara abahungu. Wow. Hajya naho n'uburaro bw'abakobwa. Abigeme. Abigeme. Bona tugeze kuri iyo nyubako ariko barakora ni salle polyvalente. Ego. Turi mu gihe mu imyaka 5 mubandanya mudufasha mu bijanye n'ubuvuzi. Turiko turabona abarundi benshi vyanse bava mu bihugu bitandukanye haba i Burayi, Amerika n'ahandi bakaza kugira ngo bashobore kugwira kuko iyo bari birazimvye canke baragaragaje biranga. Muvyeyi iyo mubonye zijya ntahe mukabona abantu Imana iriko rabahezagize bibonda abavyeyi barasubiye gutwenga. Ku bwanyu mwiyumva gute? Mwiriwe cyane mwaramutse bivanye naho muherereye ndababa kuri micro nije nyene juste gale kedje mfumorasha ke black machine black behind the camera tumusanze twavuyeho turi kugira ngo tubereke murabizi yuko isi yose kugira ngo igera higeze nuko hari abantu bavuye hasi barashira ubumenyi imbere ego ibi byose mubona bigenda mwibarabara ubu buhinga mukoresha mu matelefone nuko hari abantu bagomvye yuko ubumenyi bukwiragira ko kuri ahandi ndagura ko vyo bazikomera twaje mu ntara nziza ya Mwaro komine Ndava umutumba ni Matongo kwa kuri ahandi aho ishira hamwe fondation mugira neza yubase amashure ya karorero ubumenyi ego ibintu vyose ufise wobibura mu buzima ariko udafuye ikiri mu mutwe kizogumayo kandi kizogutunga uzoburi hose ndabura ko vyo bazikomera mbega kubera iki kubakana amashure bafise intumberi yahe ndabura ko twanatewe n'iteka na nyiri cubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu umuvyeyi avuga ati reka mbandanye mfasha sinofasha gusa kugira ngo abavyeyi baronke ibibondo ariko ivyo bibondo nivyaza kwisi birakenewe ubumenyi kugira ngo biteze imbere igihugu kwa kuri ahandi ndakubwira ko vyo bazikomera vyo bazana iyi ni pomme idasanzwe gumana nanje bantu b'Imana ibaze nawe mu gihe dusanzwe dufise abantu bavuga ati ishure twogyubaka mu gisagara ca Bujumbura mu gihe dusanzwe dufise abantu bavuga bati ishure twogyubaka ahantu dushobora kurisha amahera menshi agashobora gufasha tworoherwe kugira ngo ibintu byose bigende neza hari abandi barara amajoro kugira ngo bashobore kwegereza nyarucari wa mwana afise umuvyeyi agenda n'ubumuga wa mwana afise umuvyeyi wa ntaho nikora nawe ashobora kuja kwishure aronke ubumenyi avuge ca gifaransa ca congereza ashobore kuzobamwe ikintu gikomeye mu gihugu ego abo bose mubona mu gihugu bari bakomeye nuko ishuri ryabakomeje bahura na mwarimu ko kuri ahandi byo bazikomera je sindahindura ndabura ko juste gale kedje mfumorasha ke black machine black behind the camera tumusanze ndakubwira ko byo bazikomera byo bazuzana ini pomme idasanzwe kumana nanje ndababwira ko ni shure yubatswe na fondation Bonne Action mugira neza bega mugihe dusanzwe tuzi ino fondation yatangwe 2019 irongowe na nyene cubahiro umutambukanyi wa nyene cubahiro umukuru w'igihugu kubera iki kuva mu vy'amagara y'abantu bakaza mu bijanye n'indero ni byinshi tuza kuganira turi muri kino kibaza nkuko mubibona twatewe iteka rero muvyeyi tubora musa muvyeyi nizera ko beze neza cyane tumeze neza ego niteka ridasanzwe ikibazo cya mbere nagomba kubabaza muvyeyi mwaje ngaha mu ntara ya Mwaro komine Ndava ku musozi Matongo twari tubazi mu gihe muri musanzwe muri mu bisata bijanye n'amagara y'abantu ubu naho turi ngaha muri no ntara ya Mwaro aho tubona yuko fondation mugira neza yubase ishure Socle du Savoir umushinge w'ubumenyi kubera iki gisata c'indero ga muvyeyi iki gisata c'indero umuntu mu bisanzwe urazi ko
abaganga kugira ababaganga habanza amashuri rero twaravye tuti ntitwaguma mu vy'amagara y'abantu gusa reka tuje no mu gisata c'indero kugira kino gisata kizoramure abadokiteri ndetse n'abandi b'incabwenge mu bisata bitandukanye by'igihugu nico gituma rero no munsi twaje guhimbaza no mugigwa wo gutanga umwimbu wa mbere n'umwimbu wa mbere kubera n'imfura ryari no shuri nahimbawe rero guca mbona na mwebwe muje kurutera iteka n'abandi bose bari ngaha ego turiko turabona haciye igihe mutanguye kurangura ibikorwa ngaha nyene icubahiro ishure ryaratanguye gukora ariko umuntu ariko araraba turabona ko ishure rikiri mu nyubako kubera iki gutanga ubumenyi mu gihe tubona muriko murubaka mufise imboni yahe kuri rino shure umucige w'ubumenyi rino shure twatanguye abanyeshure biga bataha ego kandi fondamentale muga duca turimva tuti kugira ngo habe ubumenyi bw'akanovera turondere uburaro aho abanyeshuri bazo kwiga borohewe barara bataguma bafata imisozi banyagirwa basonza bagira gute batireka tuze tububakire rero murashaka kubona n'inyubakwa turiko turakora ngaha ego burya n'uburaro bw'abahungu aya ma etage yose hazorara abahungu wow aha hajya naho n'uburaro bw'abakobwa abigeme abigeme muravye hajya ni aho gufungurira nushaka kuja kubereka aho bazofungurira abanyeshure kugira ngo babeho bameze neza ego nkuko mwabibonye rero aha twagiriye urubanza niho abanyeshuri bazofungurira uno munsi rero twakwanguye mwabonye ibyahabereye haca hakurikira kuhafungurira ni intango rero nziza kuhafungurira imbere ko dushika muri refectoire twabonye mwigana abana twabibonye ahatandukanye muterura abana aho usanga abavyeyi bafise amikoro abayabaye mbega nike kintu kibatera imisi yose kwama mwiyumvira ku mwana ga muvyeyi kubera nanje ndi umuvyeyi ego sinoka kwiyumvira ku bavyeyi aha murabona ni refectoire tuko turinjira rero ngaha aho abazotegurira ibifungurwa aha rero murabona naho bazotegurira ivyo bagomba gukinjika hanyuma bijya navyo murabona ni vya bikono bita muvero ni muvero kandi zigezweho ku buhinga buteye imbere kandi dukomeye bisigura ko atamwana azoshika sahindwa atarafungura bivanye n'ubuhinga zino muvero zisanzwe zifise bizovana na orere y'amashure amasaha yo gufungura ni gufungura amasaha yo kwiga ni kwiga amasaha yo kuruhuka ni kuruhuka ayo yose murabona ko ari amashiga aha bisigura ko aha naho bazoca bashira amakara nk'imbabura izi ni imbabura muvyeyi muriko muradubwira turi mu gihe musanzwe muri marene wa cantine scolaire aho ubona ko ugwaruka tako mutagize ugira mu rukundisha ishure na cyane cyane mu bisata bitandukanye aho babona ko hari intara abana baheba ishure kubera gufungura mbega kubona ino socle du savoir no mushinge w'ubumenyi muwuzanye tuvuge ko ari gwa rugamba rwa fondation Bonne Action kubandanya rugwana kugira ngo abana bijukire ishure ego kandi ngaha anya bana zohiga bazobara abana bafungura neza cyane ni naco gituma tuzohashira abana twavuga tuti bien sélectionné kubera mu bumenyi bivanye n'amanota bajyame neza bafungure neza bige neza no ku ntebe ntibazogundana niho nabigisha ndetse n'abarezi bazokoroherwa mu gihe bazoba bari kumwe n'abana bashobora kumetriza niko novuga gukurikirana neza yego nico gituma rero twatanguye kwisuganya mu bintu vyankenerwa kugira abana b'u Burundi ntibaze basonzere ngaho iyo umwana adafunguye neza cyangwa atarose cyajya ari ku ishuri ivyo bimubuza mu bijanye n'iterambere yiwe mu bijanye n'ubumenyi mu bisanzwe bavuga bati ubwiza buca mu kanwa iyo umwana adafunguye neza ku bijanye n'ubumenyi arasubira inyuma mu bwenge amagara ntagenda neza aragwaragurika agwaye arasiba mu ishuri kandi naho agaruka
hagihagaruka atarakira neza ugaca usanga ubumenyi buratosekaye. Hanyuma rero nico gituma tuzotegekanya kubagaburira vya byo kurya vyikwije birimo sanganyangaburo, ntanganguvu, byose na ndemamubiri byose bazoba bagowe neza cyane. Turavye iyi myaka 5 ikijanye n'umwana yuko yofungura ku ishuri mwaragihagazeko tutesize inyuma ibijanye n'amagara y'abantu n'ibindi. Hari inkuru zoba zarabashikirega muvyeyi, hari uvyo mwabayemwo bituma mwumva ko umwana ahari hose vyo mworohera cyane ategerezwa gufungura ahari hose kugira aje ku ishuri. Ko buzima nawe bayimo cyane. Naje no kwitanga kwa karorero. Jewe natanga ishure mu bigeme gusa. Hanyuma ndaba oriente kuri Esta rero maze kushikayo ntasanga dusangira n'abahungu. Abahungu bafise umwete mwishi wo kufungura, natwe twamenyereye kurya ku ndero kajya buke hanyuma inzara rero akadufata ugaca usanga uguma ugwaragurika kubera tahaga canke bahasonze ku iryo shure. Ego muti na refectoire tuyironka muracabanaye mudutembereza turi kumwe na mama bamugira neza turi kuri kumushinge w'ubumenyi nababwira ko umuntu mwiza n'utumikira abantu gitera imbere haba mu vyiyumviro mu terambere yarabitanguye mu bijanye n'amagara y'abantu no mu ndera ariko arabandanya Fondation Bonne Action mugira neza turacabereka ivyo bariko bararangura. Nuko rero muvyeyi turavuye muri refectoire ubu naho tugeze he kuri uno mushinge w'ubumenyi? Turavuye muri refectoire. Ego. Bona tugeze kuri iyo nyubako ariko barakora. Ni nyubako ni salle polyvalente. Ego. Bazoharabira ama televiziyo bakinire ivyese kugira ngo bagume bamerewe neza. Ego. Inyuma gatoya naho hazoba hari hotel ya football. Bisigura ko umwana ari ngaha uretse ibijanye n'ubumenyi mwamutegura ibishoboka byose kugira ngo abandanye yisanzura nk'abandi bana biga ku mashuri akomeye yo mu Burundi. Ego reka ndabereka aho bazogira sport na. Muri ko muratwereka turabona ibikorwa biriko biraba. Tumenyereye kenshi mu amashuri nkaya abantu bayubatse bayegereza igisagara ca Bujumbura. Kweri kimwebwe kuzana rino shuri Mwaro mu gihe dusanzwe tuza abandi bayegereza mu bisagara bavuga bati abazori akaminervare baba hafi yaha abazo kwiyunguruza ni hafi yaha kubera iki muvyeyi mwe muri Fondation mugira neza mwashimye ahantu nike kibadudubizamo gituma na Mwaro muri ndava naho bashikirwa nano cyane muravye ivyo twama twigisha abana murazi ko hariho abagwaruka rusamazwa ndavyishe twarizanye ngaha kugira ngo ntibasamazwe nibyo mu gisagara kugira bashire umutima ku vyigwa gusa ivyo bazaba bakeneye byose bazobironka ngaha nyene hanyuma ibisigaye abavyeyi bazoza bari batekereye kugira ntibaze barafata amasortie bagenda mu kwiyerera ahantu hatazwi neza aha tuzoca dushiraho na clôture babe mu kigo ntibasamare twabazanye ngaha hariho n'akayaga keza murabibona hari akayaga keza abana zoba baguwe neza atakintu kibasamaza mu kandi kabijya nabonye ngaha abana bava ku bavyeyi badafise uburyo burenze twabonye ngaha mubakiye mbega navyo nyine tuvyite mu bintu ko biri mu bintu vyatumye muzana rino shure hano hantu ga muvyeyi. Ego vyatumye tubizana kwa mutima wo gufashanya nka wewe ushobora gutanga minerval yisununuye gacushirako na gufasha ujya mwana wa mikoro make kugira ngo nawe ashobore kwiga ku rugero rumeze neza. Ndabumva neza mu vyatumye naho Mwaro bashikirwa mwashatse n'abana ba mikoro make bige baronka ubumenyi bukwiye. Ego bw'akanovera shaka bw'akanovera bukwiye bw'akanovera. Wow. Ibintu bikomeye cyane turacabana tugenda turi kumwe na mama mugira neza narabibasiguriye ijambo mugira neza si Gifaransa si Icongereza ni Kirundi umve rero ko turi kumwe n'umumama afise ukugira neza nkuko Imana yamuhezagiye kwa kuri ahandi. Rero hajya umubona hazoba terrain de sport muri rusange na football zobirimwo aha niyo muzohashira ikibuga c'inkino. Ego cy'abana. Bisigura ko
bimwe n'icubahiro yamatubwira imisi yose ko dushobora impano y'umuntu ashobora kuyivyazamo umusaruro ikatuzana amafaranga y'agaciro. Umuntu ashobora kwiga ngaha yitegura yuko impano n'ubumenyi aronkeye ngaha vyo muzanira amafaranga y'agaciro. Ego kubera tuzobarondera naho baza bararima imirima y'ishuri. Bazorya amashu birimiye ntibazoza barasoma imisi yose. Kwigisha abana kurima kandi no kumenya ko bategeza gufungura ibyavuye mu maboko yabo. Muhava muvuga muti none kubera ko bazaguma barima kandi baje kwiga. Hariho icigwa citwa tepeya. Tumaze imisi tubona muvyeyi muri namwe mu burimyi. Twarabonye muri mu bijanye n'uburimyi bw'ikizinu eka n'ubundi burimyi butandukanye. Bega ko tuzi kenshi abamikazi barindira ko incoreke zikora nike kintu kibatera namwe kuja mu murima. Hari banga mwabonye riri mu murima? Kivugo canje ni kuvuga kirazira kwamikara ngo incoreke zirabibona. Canke ngo ntawe utunga tuma. Ntawe utunga tuma. Wamikaye ngo incoreke zirabibona ntizigukorera ivyo wifuza. Muga nawe ugiye ukavyikorera ni wewe ukora ivyo mutima wawe ushaka. Neza cyane. Hama rero muti ikizinu ikizinu kuri jewe ndetse n'umuryango ni business. Kwa bya bizinu byose sivyo twofungura. Ni kuvuga yuko umunwa wose ugire ico ufungura n'umufuko uronke amahera. Turi ngaho nyene muvyeyi harabo bavuga bati uyu muvyeyi nivyo ariko aritanga kubijanye n'amagara y'abantu n'indero yabijemwo ariko niba bazi ikiguzi bitwara. Bavuga bati n'umwamikazi ariko kirimo ibintu batwara ingufu zingana gute kugira ngo ino migambi mushoye kwishikana hano ahantu usanga benshi batayiyumvira kugira ngo bahazanire ino terambere. Sini nguvu gusa biradutwara n'umwanya. Hariho umwanya wo kuvyumvira. Hama gushira mu ngiro ivyo wiyumviriye ukaca uja ku kivi. Kandi rero cuguma wiyumvira yindi ntambwe isumba iyo uriko kugira ngo bigume bitera imbere kandi bigume birama. Harababona umenga uri umwamikazi ni kwiyumvira amahera acaboneka ubwo biroroha. Aho hari hambere aho hari navuga ko aho hari hambere canke bivana n'ingene umuntu aba yarakuze. Reka mvuge ko bivana n'indero umuntu aba yarahawe kuva kiri muto. Twege twakuriye mu bikorwa. Jesi noshaka kuvuga ngo ndaryamye uno munsi ngo ndaryamiriye. Ntambona ko ndiko ndahomba umwanya w'ibikorwa. Naho mba mvuze ngo ngumba nduhuke jenye nkamaramara nkaca mvyuka. Ntambona ko hari umwanya nta kaje utazogaruka. Turi ngaho nyene mugoma mutwereke uburyama ingene buzo bumeze bw'abahungu ariko muravye ikiringo mu mazi imisi muriko murubaka uno mushinge w'ubumenyi. Mbega muvyeyi muravye ingene bikorwa mwabipanze mwatubwiye mu ijambo yuko mu kwezi kw'icenda muzoba mwakiriye abandi bana. Nike kintu mwishimira muravye ubumenyi n'ibikino ivyese eka amanota runo gwaruka gwagaragaje kuri uno mushinge w'ubumenyi? Ico twishimira nuko hari abana baciye ubwenge kandi bazi gufata ku mutwe bazi no gushira mu ngiro ivyo abigisha baba babahaye. Kuri umushinge w'ubumenyi mwabonye hajyane mu kigo ziriya naho bazoca bagiye mu matwarete yo hanze. Hari gihe baba ari nka beshi canke bari muri recreation bagaca bagenda nkariya ani ariko nahagira uruhande y'ishuri hari amatwarete basanzwe bakoresha. Ibintu bikomeye cyane muvyeyi ariko turiko turagenda gutya buno bumenyi mwatubwiye amanota mwatubwiye mwanahaye no gushimwa abana baronse amanota meza cyane. Mwatubwiye ingene namwe muri kahise mwifuza ko umwana yiga neza kuko namwe mwari mukiri bato ingene vyagenda. Mbega nimba atari banga muvyeyi muravye hamwe abakenyezi bose bo kwiyumvira bagashiramwe umurindi wo gukora nkuko muri ko murakora murabona
imbona kazoza twishika mu mwanya ungana gute gaca cyane ko abafaransa bavuga ngo icyo umukenyezi ashatse ngo n'Imana ibigishatse banza urabe gayera ngaha hantu iyi ni chambre y'abana 8 nukuvuga ko hazoja ibitanda 4 bimwe bigerekeranye hose ameze ko rero hagiye hamera uko onye bazoba mu hotel nico gituma akeza karigura ndasanza akayaga je navuze ati mana yanjye uyu mwana wo ngaha yorara mu dortoir ntamenye abavyeyi yoca basigurira iki nico gituma tuzozana abarezi bakerebutse bo kubakoma kubera boryama gusanga baryamiriye. Ikindi kintu nakunze ngaha mu vyese sinzi kwa kibonye citse mu iki cyumba ntanguye kwibaza teski hariho climatiseur ko numva akayaga ari kose hanyuma naduhezagije igihugu kimeze neza cyane. Neza cyane. Iki ni icyumba cy'abantu 8. Byose bimeze uko. Noje bisigura ko abahungu bose bazoshobora kuba ngaha 8 gushika hariya niho hari tuzu twasuguma n'amadushi. Naruge ruhande ni hariya abari hajya bazokogera hariya abandi hariya. Ibi nahora nabibona mu makaminuza yo muri Amerika ko ni mbwaro mwabizanye. Ega Burundi turafise Imana kandi dufise ikirezi nuko abarundi batazi ko cera. Turacabandanya tugenda tuko turatemberezwa n'umuvyeyi niteka ridasanzwe muvyumve kandi muvyumvirize turi kumwe na mama mugira neza twe gushika hejuru ariko iki ni cyumba kimwe gisa n'ivyumba byose biri hejuru. Muvyeyi muriko muratwereka bino bikorwa vyose mbega mwategwe ko bizomara ikiringo kingana gute kubaka? Nagize Imana ndonka umu engineer akiri muto mugabo cyo ndabukubwiye nongera mbwira n'abarundi bose n'abanyamahanga nuko rino shure mu ntango z'ishure z'umwaka uza hazoba hari interna bazaba bahejeje. Imana ifashe umwana wanje akure karace ngaha ahantu kabisa ategeza kuza. Amina. Wayibonye ko ngahanye abantu bagira nkunzi umwimbo niwo utuma wigira imbere. Nuko muvyeyi mu miseze twarabonye mu butumwa bashaka kubaca intege mbega mwashatse kubaha ubutumwa bwahe tuvuge ko ibi bikorwa turiko turabona ngaha nivyo turiko turabona haba mu bijanye n'amagara y'abantu arivyo mwashatse gutanga ko ubutumwa ko mutaga ata numwe azubaca intege. Je nagira nongenda babwire bajya anyi nimbura kimaze badafise ico yumariye bamwe bavuga gusa batari ku kivi uti gute nta muntu afise ico akora aza kuraba ico umuntu yambaye nta muntu afise ico akora aza kuyumvira ico umuntu yaraye afunguye nta muntu afise ico akora aza kuraba ingene umuntu yasokoje. Iyo ufise umutwe wiyumvira by'iterambere wiyumvira igikorwa cawe gusa nta wundi muntu akora zishinga kuko ntaco bikumarira. None gayera nka wewe noraba nkino saha haca mfata umwanya ngo ngiye kuraba ngo ikiguzi cayo umva mbafise ibindi bintu nkora ntubufise ibiguhanze ubuhanzwe n'umuntu mu majambo make nawe umuntu araguhanze ntaho muhuriye nta tongo musange ntaki rumva nka wewe abandi ko ndaguha inguvu cavuga uti ko mubwira uti ko haje. None gayera kubiki badashaka kurazwa ishinga n'abana babo kugira babazane kuri Socre du Savoir. Ico nico gikuru nibiyumvira ingene bataha mu gihugu bakorera igihugu bareke kuzana ibintu byo mununwarunwa gusa barabe ibintu biteza imbere imiryango yabo n'igihugu cyabo. Turi mu gihe mu imyaka 5 mubandanya mudufasha mu bijanye n'ubuvuzi turiko turabona abarundi benshi vyanse bava mu bihugu bitandukanye haba i Burayi Amerika n'ahandi bakaza kugira ngo bashobore kugwira kuko iyo bari birazimvye canke baragaragaje biranga. Muvyeyi iyo mubonye zijya ntahe mukabona abantu Imana iriko rabahezagize bibonda abavyeyi barasubiye gutwenga ku bwanyu mwiyumva gute?
jewe ndumva ko umutima wanje uninahaza umukama. Amen. Ati gute? Bwa mbere twarose abana batatu. Umuryango umwe uronka amahaza. Uwundi uronka umwana umwe. Ubu baheruka kugira isabukuru y'umwaka. Mbere no muri uwo muryango Imana aciye yugurura amarembo. Acara kurikiza bace basubirayo. Yego. Hanyuma rero hariho n'abandi bane. Yego. Bibarutse. Ubu tumaze kuronka abana 7. Wow. Ubu twari twiteze n'abandi bana yindi miryango 4. Hanyuma nyuma yabo mu bantu 18 abantu 9 ubu bari bungenze. Kandi mbanyizi ko zitera zije imbere. Imana ni rukundo kandi rero gayera. Yego. Sikuvuga ngo nabarundi gusa. Oya harimo abatanzania, harimo abakongomani ndetse harimo nabo muri Chad. Ego batwitura. Tugoma dusena abasozera. Turavye ivyo mukora, turabona ko mudasinzira. Nimusinzira na rimwe muvyeyi. Sikuba yagiza ngo nuko turi kumwe, ariko turabona yuko mwama mu mirimo. Niyo muba muvuye hanze y'igihugu ukabona cortege iragiye mugiye kubandanya ibirimo mu gihugu hagati. Mbega kuva 2019 igicapo mwari mufise muri fondation mu bonne action mugira neza. Murabona mwaragishitseko. Haba mu by'ubuvuzi. Yego. Haba no mu by'indero murabona ko igicapo sagaseseshwa rumuri. Tuko turabishikako. Yego. Ego. Wow. Kandi ntitwifuza kugarukira ngaha. Oya. Kesha amafondation avukiye umuntu atewe iteka akaba akamikara. Mwibwe gutanguza fondation bonne action mugira neza. Mwari mwiteze umunsi uba ko muzoba muri kino kibanza muri moga muvye. Oya gaye. Hari ibanze umuntu ategera yiyumvira mu mutwe. Yego. Mugira neza bivana n'ingene uba warakuze nabi ko bariye. Yego. Bakuze wiyumvira kugira neza. Urabikora. Yego. Nk'akarorero fondation ibikorwa bya fondation byatanguye mu 2017. Yego. Twatanguje clinique mobile ivura amaso. Kugira dufashe abantu batishoboye badashoboye no gushika ku masantre. Turabavura dufise n'ivyizigiro. Ku munsi umwe tuzobagira ama operation ya cataracte. Mu kwizera kandi tutabona neza aho tuzobikorera. Yego. Hanyuma twarabegeranije Imana ikiradufasha caturonka abo mu Bushinwa baca baraza tugira operation. Abantu bose zagenze neza, hariho umutama yaramaze imyaka 6 atabona. Mwaramubonye ko atamba ariko avuga ngo arabona. Yego. Aca arabona. Rero ibintu byose ugira kwizera. Mugabo fondation yiwanje. Yego. Nayumviriye kubera hariho ishira hamwe na rimwe. Yego. By'abatambukanyi babahoze ku rugamba n'abahoze ku rugamba. Naryo nyine twakora ibintu byo gufasha. Muga kugira ngo ni generitwara. Yego. Muga kugira dufashe igikorwa kanaka habanza kuba inama ya komite. Hakaba impari. Nagomera kubwira ingene yavutse. Yego. Haba impari. Gasanga ibintu tuvyumvikanye ko naba hanyuma je mugabo mutima wanje kuba mwe gufasha naciye no yumvira ikintu cotuma nokora ikintu ntarinze guhanuza abandi cyo kugira neza. Niho naciye niyumvira cyo nokora mugabo naciye mpanuza abo twubakanye je numva shaka ahantu nokorera ntarinze kugira inama ya komite. Yego. Champano ati yumvira fondation wogira cangira fondation rero umugira neza. Kugira nze ndagira neza abandi. Wow. Hanyuma rero ibyo tubanze tuvyihoza gatoya. Inyubako nayo Yego. ni y'abayobozi bari no shure. Wow. Harimo n'ibindi bisata bitandukanye. Iyi etage yose ni y'abayobozi gusa. Oya. Harimo bibliothèque. Yego. Laboratoire. Yego. N'ahandi abazoza barakenera baravye ibikorwa bihakenewe na salle informatique. Yego. Vya bintu birakomeye. Muvyeyi turacabandanya dutembera. Muvyeyi turabona ko wamufise iki wamukeneye umwana w'umurundi ave ahari ashike ahandi. Iyo muravyo mwavuye mukaraba abana bubaho bageze
urabona mwihikiringo kingana gute kugira ngo hamwe abana n'abavyeyi bo kumva impanuro muduhereza tuzobe twashitse kwihangiro umwana wese azobashika kwishura afungura neza yiga neza aronka ubumenyi bwiza kandi bw'akanovera nkuko mwabivuze gahera hariho ibintu umuntu akora yego hanyuma Imana nayo igahezagira kuko n'ijambo ry'Imana ivuga ngo nzohezagira ibikorwa by'amaboko yanyu neza cyane rero ivy'ikiringo hariho ikintu umuntu yovuga ugaca usanga asezeranye ikintu ntashitse ugasanga bibaye bitevye yego jewe ukuntu meze sinkunda kugenda ndiruka nkunda kugenda etape par etape abongereza nabo bati step by step yego shaka kugenda pole pole intambwe kuyindi imwe kuyindi kugira nshike aho kwihangira hose noce ndababwira nti ejo ngahazoba hari pave kuba ndavyifuza aya muga ngumba nizeye ko mwanya n'umwanya bizogenda neza tuguma duse n'abasozera muvyeyi ikindi kirasi mbona kimeze neza kirimwo utudessin hariya tubona ari kirasi gitandukanye na bimwe vyose twabona biriko birubakwa ari amashure novuga ko tiyakarore tubwire yatanguye gute ibi bintu ngaha twatanguye kubaka ayo mashure yego hanyuma tuza turagira nizo zindi rero yego mu gutangura hariho umuryango uraho yego famiye y'abantu bitwa doci yego nibo baduteye intege yego baca baterera fondation mugira neza iyi nyubakwa iyo ngaha ubuyobozi yego hamwe nizo onye izo zanditse ko ivyo bicapo yego hama natwe rero nka fondation duca turubaka guhera ngaha kubandanya hariya anya kandi n'uwo muryango turawushimira cyane kubera nabo nyine bagize ico bakoze kugira ngo tugere ku ntambwe tugeze ko mu by'ubumenyi ngaha by'amashuri hama kandi abereke ibicapo muri rusange ingene hazoba hameze ingene uno mushinga w'ubumenyi uzobusa we n'umuyobozi mukuru wa rino shure murabona ko ari muri babajene b'inkerebutsi n'umuyofu n'umujene b'inkerebutsi ego rero ibi ikindi gicapo cya byose muvye bisigura tukiri ngaha yuko naho tukiri mu nyubako ibi byose bigana kuduha kino gicapo muri kino kibanza ego nuko niko mutoza muhasanga hameze kandi ndazi nawe uravye neza aho nabacanye urashaka kwibwira uti aha ni hariya ego ndabona muzoba mwana hakrotiye mu kwinjira ngaha nibaza ko tuzorinda gusaba audience bya bintu uzovuga ngo abana ngo basimvye urukuta ngaha ntibizoba oya haleluya kandi turavyizeye turavyizeye nuko muvyeyi tugomba duse n'abasozera turi mu gihe turi mu buruhuko bwa buruhuko bukuru mbega nize mpanuro muhereza abavyeyi nize mpanuro muhereza abana bari muri buno buruhuko narijya namwe musanzwe muri umuvyeyi mukaba umuvyeyi w'abarundi bose nkeneye kumenya nakaye kaja mu batekerero abavyeyi bose no kubanza kwiyumvira ko abana bahinduye ikibanza c'ivyo bakora kuva ngaha kw'ishure si kuvuga ko muhira baca bagenda kuryama ngo bage kuruhuka dusaba abarundi bose abavyeyi ko abana ge mu buruhuko bobaha ivyo bakora bakabaha kuja gusiza kubafasha udukorwa two muhira ndetse bakabigisha no gukinjika kubera abana benshi muri iki gihe hariho naja kubaka batabizi rero abavyeyi babo niwo mwanya mwiza wo kubigisha indero runtu iyo haziko umwifato ubereye kuko ubu abana benshi baridoga ko abavyeyi batabegera ngo babaganirize kugira bamenye ico batinya nico bubaha ubu rero n'umwanya mwiza kuko abavyeyi begera abana babo bakabereka udukorwa n'abana nabo nye tubahamagariye kugamburukira abavyeyi na cane cane mu kubashigikira mu dukorwa tw'umuhira muri kino gihe cy'uburuhuko bukuru hari ico abavyeyi bo hindura canke bo kongera ko mu bijanye no kwegerana n'abana uretse ibikorwa
hari ico mubahanura narirya baba bamaze amezi arenga 9 bari ku ishure batabazi bimwe bimwe abana bahura navyo? Ikiganiro tubahamagaye kuganira n'abana, kubaha umwanya wo kuganira kugira bamenye akari ku mutima kuri bo. Muvyeyi tubashimire cyane. Murakoze cyane. Byari iteka ridasanzwe. Nje ndabashimiye ko mwaje kutugendera ngaha. Mwumve yuko nanje ari iteka ridasanzwe kuko bavuze ngo muri ibi birango muzuhagarara n'abakuru, none nagize imana no musi turahagarara. Mwumve ko mavasomesha imisa gukenguruka. Imana ibahezagire cyane. Gaye iyo misa uraza kutwibuka. Ego. Natwe turiko turakenguruka. Amen. Kubona uno musi tugeze kwino ntambwe yo kuha umwimbu abanyeshuri bacu. Ego. Emwe hatwese ntabwo nadakenguruka Imana. Abari ngaha twese turakenguruka. Iyo misa si wawe wenyene. Ego. Natwe turakenguruka. Nuko reka nabashimire wese mwavyo murimwo murabana natwe. Ibihugu byose byateye imbere nuko byagize umushinge mu bijanye n'ubumenyi. Iyo umuntu afise amagara meza abasigaye ko agira ubumenyi, ubwo bumenyi bukamufasha mu iterambere. Dushimire cyane Fondation Bonne Action umugira neza. Dushimire uno muvyeyi Imana yaduhaye kugira ngo ashobore kubandanya twebwe abana, twebwe ibibondo dushobore natwe gushika ku dodo tacu kuri micro jewe nyene juste gare. Ni harambe Fondation Bonne Action umugira neza, ni harambe uno muvyeyi, ni harambe Uburundi n'abarundi, ni harambe ubumenyi mu gihugu cyacu. Namagara meza. Bye bye, tuzala vista. Amen. Ula ushuro mushuro. Hushula none.